bagira iki barashurashura aba canke bajya barabimabimana ngaho karabaye barabamara wavuze nela kina mafilme ni sawa none se hakiza azobona n'ibiruti ivyo na bado jinera ndamuzi nose ndamubona abaga aho umuzi gute guys jine ndamuzi jina ndamuzi none abantu batwandika ko ngo twapfuye ivyo nivyo boreka kwandika nibisa byo munsi navyo nkangasanga banditse ko rip numvise umusonga aha ndavuga ati karabaye none ndagiye Hello bakunzi ba Gatech TV uni Rodrigue ni umujournaliste wanyu kandi abakunda abitayeho nico gituma nkuma ndabazanira ibintu bishasha bigezweho by'urufaya yes nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe na Alice yaramaze kuba iwacu mvuze uko naba nihenze ga Alice nasi by'umuryango wow ati ni by'umuryango ushatse kuvuga wiwacu canke wayagate umuryango umwe ya rero turanezerewe cyane kusubira kukwakira muri Gatech TV ramutse abakunzi ba Gatech TV Alice sali umeze neza ndaho ndashima Imana ya urane uko aguma atuzanira imipendezo nkoro rutunaha tubiri ya Alice twizere yuko igikorwa c'Imana kiriko kigenda neza ego turashima Imana ya très bien Jerero uyu munsi tugomba dutangurana isengesho haleluya ya mudusengere mudusabire umugisha muri Gatech kugira ibikorwa byacu bikomeze kugenda neza okay ya kazi Mana mwijuru Mana ugira neza turakubashe isana kanya uri Mana nziza uri Mana ugira neza uri Mana twiyumviriye ko n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe kugira ngo tube muri kino kibanza wabanye natwe waturenganije byinshi wagwanye intambara nyinshi ku bwacu hari byinshi byari kuba byadukubaguye ariko waturenganije navyo ishimwe n'ico n'ibyawe imbayo zawe nizitugaragareho ineza yawe dushikeko aho tugiye kuganira muri kino kiganiro ubane natwe uhagane natwe ubane natwe muri vyose uhumugisha iyi televiziyo ihangiro bafise bashaka gushikako uzibagezeho kuri Imana utanga vyose kandi uri Imana nziza ku buzima bwacu ishimwe n'ico n'ibyawe ni mwizina ryawe gera Yesu Kristo tubisenze amen yes ngira murabizi gitumye ndamarira atangurane n'isengesho nuko aheruka yatweretse indirimbo imwe mu ndirimbo nyinshi afise naho atari byo ngomba guteba ko twaranezerewe cyane Alice uvyumve twaranezerewe cyane bavuga yuko uri umuntu ufise ijwi ryiza turagukeje cyane none wewe ubukikigabasha ubugari nibwo tumugira ijwi ryiza Mana nkunda ubugari kuva kwa mbere gushaka kundi wa mbere my goodness ariko tuvuze ibintu vyijwi wowe ni impano yawe anto ijwi none hari umuntu adafise ijwi oya tuvuze none jewe ukuntu ngomoro kandirimba ntunzi ijwi canke kuririmba ijwi gute ya ijwi ryo kuririmba bon nibaza ko ndumuririmbyi nivyo nakuze nigikorwa nkora numva mba numva nezerewe cyane rero nuko nyene mvuga ariko kenshi usanga ari ibikorwa byinshi nkora nyene by'uburirimbyi haba muri eglise mu buzima bwanje bwa misi yose nibaza ko ariyo mpamvu uwavuga rero ati mu indwi ntiyohera utaririmbye ntiyobayihe Mana yanje usana banaremewe iki yes rero tutarinze koja muri byinshi ubona ari amakuru ariko aravugangwa ariyo yatumye ndaguhamagara n'amakuru ariko aravugwa muri entertainment hamwe turaja muri gospel ahandi tuje ku mpandura zico nkunda kuguhamagarira ko cyane no gutanga impanuro no gutanga impanuro nk'umuntu
Uranyemera ya turakwemera muri yagate ya turakwemera kuko harya umuntu yasiragorinze arakwiye guhabwa icubahiro ciwe nukuri ubinezerererwe. Thank you. Sinzi nawe yuko ubinezerererwa ukuntu tuguha agaciro Alice. Nukuri cyane kweri kandi bana ko ndaza kanshi burya nahagiriye ibibazo sinonagaruka. Really? Ko kandi ntibari bwakavuge. Sigura ko hari abantu ahantu wagiyugirira y'ibibazo ntiwasubirayo. Amagasubirayo. My goodness. Bakunze bagateki amashurwe yacu tuyahabwe cyane boss wayo. Really? Wow turamukeje rero cyane boss ko akora ibishoboka byose kugira n'abakunzi ba Yagate TV babandanye kumererwa neza. Yes. Nariko ndavuga rero Alice n'amajambo ubona ariko aravugwa cyane gose kuri no muntu akina amafilm ndavuga Manera canke Nera n'amajambo ariko aravugwa ko aramuvugwa ko yuko nawe akekwa ko yoba afise imbanyi canke naho atoba ngo afise imbanyi hariho ibintu akora bitari vyiza twavuga by'ubushurashutse mwijambo rimwe mwijambo rimwe rero jewe yakiziki yarashurashuye ntavyo nemeza ntitwari kumwe ariko twebwe turazana umuntu nk'umuntu akurikiranira hafi mwarigeze kutubarete twebwe jewe abantu umuntu wese yinjiye ndamuraba muri entertainment nkamwiyumvira ko hanyuma uranatanga n'impanuro mbega uruhande rw'iwawe ubivuga kw'icyo kare bavuga ngo urya muntu yakoze ibintu bibi ubu ntiyakivuga ngo ni ibintu bibi yiryohe ubu ntibikiri bibi barayanje umenga ni ikintu cyoroshe ukivuga umenga ni nyene vyoroshe ku sinzi ibihe tugezemwo ariko je numva umenga sinovuza ngaha mvuga ngo nemeje ivyo barakoze kuko sinzi nuko ari nukuri kandi nibaza ko kuri aragufise burya mbega aho yo bikora si uburenganzira bwiwe je noza kuvuga ngo nera ngo vuze nera kina amafilme niwe yabivuze ko yashurashuye yes we yabivuze ahubwo barabimuvugako none ivyo hariho n'akavideo bavuga berekana amabere yiwe ngo amabere yarabaye manini none umuntu amabere abaye manini vraiment je sinzi ubuzima bwiwe nta nubwo nzi uko afise uko angana kubwo novuga ngo ndamuza afise mato yandi ngo afise ngo ndamuza afise manini ubwo nibaze ko ubuzima bwiwe kandi nubwo yaba yabikoze sinzi ko ari bari bahagaranye yabonye bari kumwe ariko arabikora canke sinzi ko ari babikoranye yabivuze nibaza ko hari ibintu tugomba gukora kugira ngo tugwize amajambo canke kugira ngo sinzi ko tuba turi mu kazi abantu tuvuga vyinshi mugabo je yufu mumbwira ati mbega mu vy'ukuri hamwe vyo barukuri vyo bari vyo nk'impanuro nkuko havuze ati nutanga impanuro je sinza guhagara ngo ngo yakoze ibi ndamubona kurya ku marezo sociaux akina amafilme nta buzima bwiwe no kwinjiramwo yufu muvuga ati mbega nimba antukangira ngo ushaka umufitiye impuhwe cyangwa ugasanga urukora akazi kawe nk'umujournaliste mbega umufitiye impuhwe canke waramuhanuye canke waramurondera mubaza canke ubibaje nkaje ugira ngo mpanure canke ndabinkore kwiki bon urabona target wari ufise ni nkiyo nyene nanje nariko ndajamo mu bitsanze wowe utabizi si kibazo cawe twebwe turabaza nk'umuntu abakurikiranira okay nibaza ibintu bibe biriko biripasa muri entertainment nawe no umuntu arashaka kuvuga ati iki kintu nico canke sico hanyuma akavuga ati nimba ari ico yarakwiye kuvyitwaramo nimba atari ivyo naho urumva wamaze no kubivuga je namamvuga basha iyo uje muri burya umuntu ko yifashe niko bamufata inza muri kano kazi nahuye n'ibibazo byinshi navuzwe n'amajambo menshi ibintu ntivyabaye vyiza ariko ndavuga ati hamwe n'ico nzi condi ndafise ejo hiwanje nifuza gushikako kure cyane rero
hari umukobwa ushobora gusanga ubwiye uko ariko aritwara atari kwiza n'ikindi gihe ushobora gusanga ari ubeshi canke nawe wabifisemo uruhara umukobwa umunsi cyane cyane abakinya amafilme urashobora gusanga umukobwa nimba afise nk'umuntu bakundanye yamubaza turi muhira akavuga ati ndi muhira kandi umukobwa yibereye Igitega yamubaza ati uri mubiki akamubwira ati ndaryamye kandi umukobwa yibereye mu Rumonge ugasanga uruko uratubwizirwa ku bantu rero ivyo ni wowe wavyishizemo mugabo kuvugwa ayo majambo yose uvuze ayo majambo yose uvuze navuzwe ibirenze ivyo navuzwe ibirenze ivyo mugabo ntivyarukuri rero novuga nuko nimba ivyo bari ko baramuvuga ko ari ukuri yora akagarukira hafi kuko ubuzima n'amazi asisika ntibayora kandi umunsi agaciro ubufise kubera ko uri wa mukobwa wiyubaha iyo ukiyambuye karakuvako nta muhungu n'umwe anezererwa no kubona umukobwa atiyubaha sinzi umuntu aravuga ati umugabo arashobora kuba afise umuntu basohokana mugabo ntazuza kuruta wa mugore afise mu rugo agaciro kurya kagumaho sivyo sinzi no wavuze ngo umugabo arashobora kubakira inzu umuhabara kandi wiwe atanze afise sivyo hajya hari ibintu uwo mukobwa ari ko arabikorera ababona kuri we sivyo we mugukibaza ati kwa nkwibakiye inzu kandi mu rugo iwe atayafise ndakunzwe mugabo shabira tituka bizotituka umunsi n'umunsi bizotituka cyangwa ugasanga birakwereye muga hari umunsi nawe uzovyara abana hari umuzovyara abana ivyo wakoze bibabayeko uvuga ati kubera iki nabaye ubu ni bwa buzima nabayemo kandi ntuzokwifuza ko abana bawe ivyo bintu bibabako sivyo ntuzokwifuza ko bibabako nubwo warahuye n'ikibazo kimeze gute nifuza ko abana biwawe bazoba muri bwa buzima uretse ko kuri rezo sosio tuza tukumva umenga bo tuvuga ibintu bibi byinshi ejo uzobira buvuga ati kubera iki nabaye muri buno buzima nimba ari ukuri ari ivyo yora bakagarukiriza hafi bakagarukira hafi ego nera sinzi ukuntu bamvuze mwamwita imba Manera yitwa Manera canke ni Nela ni izina ry'akazi ni Manera Films kubera ry'amafilm ariko Manera urumva iciza ku mukobwa no kwitwara neza kwitwara neza ariko naho nimba atarukuri ivyo vyama vyabaye kandi ari mu kazi kandi ivyo manifestation uko arakora ibikorwa hari na base yigeze gukora nukuri yari yafatishije pe yari yafatishije nabandanye rero abe mu kazi kuruta ko ivyo baba bari ko baramuvuga ko vyo barukuri ahubwo bihagarare mu kazi ariko turabana Nera kenshi baramuvuga k'ibintu ahandi bakavuga ngo ni base ku ruhande rw'iwawe none ku ruhande rw'iwawe nk'ubu bariko baramuvuga ko ivyo bintu baba bamurenganije canke tuca tubishira muri ya mabase ahora akora reka ndakubwira ikintu iyo abo umunsi je ntayikina comedy ntabwo je kuvuga kuri bino bintu ko nta nubwo nta mpamvu ne kubivugako ahubwo nuko ku ruhande rumwe ndi muririmbyi ku ruhande rumwe ndi umukristo urundi ruhande nkaba ndi mu kazi rero aka kanya ndi mu kazi ka comedy niyo mpamvu ndi kumvuga ko iki kandi utegeza kumenya abantu muri sivyo kuko ndazi aho bari uyu munsi ukuntu nanje naje n'amajambo navuzwe rero ivyo bamuvuga ko naje nakoze amabase menshi ndafatisha iyo umuntu akiza muri kano kazi ategeza kurondera ikintu gituma nabibonye wapfuye narapfa ubundi mwanya ugasanga nazutse nawe kwira kasamutwe nkiyahura nkajara n'ikiziriko yo muntu uze kuri kote muri biriya biti mwanya umwe ndapfundi mwanya nkabaho ubuzima buragoye akazi karagoye ariko mu vy'ukuri nimba ari ibintu bavuga
novuga ngo amahirwe menshi kuri jewe nuko atoba ari byo nuko atogira ikibazo sivyo kuko afise aho yifuza kugera afise umuryango yifuza kuronderera no mukobwa mwiza no mukobwa arondera ndabonye umenga arafise nantuze akora ibyo gucuruza hariho rero hagiye yifuza kugera ico no mwifuriza nuko byo bari kinyoma ahubwo bikaba ari biri mu kazi ico no kwifuza nuko bitoba rukuri uvuze ibintu kazi ushatse kuvuga ibintu nyene ivyo amuvugako hariho Rodrigue nyene uzurantahura ari amajambo je ntashobora kuvuga uko nyene mu vyatagura uri mu kazi baraguhemba urumva ariko twebwe hariho ntace bintu kazi babitahuye ibintu kazi ibintu nyene ivyo muvugako hari ibintu muvugako ivyo nyene ibintu ivyo yuko amabere yaguye bayasungara usigaye uvuga ivyo bintu kweli twebwe Arise untahure urabona mwebwe reka ndakubwire aba bafana ba nabakunzi bacu baradukunda ariko yo nakubwira n'ikintu bihaguca intege kandi wewe wonkoresha amakosa kugira ngo uze kuronka akantu kata uco postinga urugura uranyararaza mu bantu my goodness Arise aho rukurondera kugira ngo ndarisubiremwo urumva usubiremwo amabere simvuze ibyo kuravuga ariko hari ibintu mugomba ko umuntu avuga kugira ngo ari byo mukata muce mutwara gupibrira kandi sinase ko ntobivuga ariko jewe hari ibyo nemerewe kuvuga n'ibyo ntemerewe kuvuga ndabivuga mu buzima busanzwe ariko mu bwa buzima bwa Kristo hari ibintu nto kwinjiramo cyane muri bwa buzima bw'ama eglise tuba turimwo twe nisengera ko kubera icitegereza abandi byose turavyemera ko si byose tugira ikimazi sawa hari igihe no banarabayemo nkabivuga nko bivuga cyangwa nkashankaza nkavuga ibintu byose shaka ko ndi mu kazi mugabo gushika uyu munsi na eglise sengeramwo baguma batinze ikintu navugiye kuri rezo sose kandi si bibi sawa mugabo nimba hari ahantu inzira runaka agombye gucamwo wihanganira ibyo byose wirinda buri kintu cyose cyotuma umuntu akubona mu yindi shusho atarakwiye kubamwo kandi atari uko byari bibi sivyo rero binde ko ndabivuga ku bw'akazi mugasima kandi abisubire mugomba ngo menda bivuga ndabisubiramo none yarije nako bari ibisubiye bivuga none ko mubivuga ntibavuze ko ashurashura ko mubivuga bakuze bayagate uyu munsi nahuye n'umutumire bo ariko Arise reka tubandanye na Nera n'amajambo wumva yaramaze igihe ariko aravugwako ariko jewe novuga ni ibintu biba no kundi muntu wari we wese kuvugwa k'amajambo hari n'ikintu wacishijemo ntawe ubizi yuko ari na base nimba ari nayo ni byiza cyane habwo nabandanyagire n'izindi zinakomeye cyane ahubwo pani ivyo biranoroshe zinakomeye bamufatira ahantu bien abirimwo hamaze kudusigura mu mati yari base urumva yamushigikiye bo ariko Johnny baza bivanye n'abagiye barabitangaza ubona hariho abantu bashaka gufata bagakompara iki na kiriya ariko umuntu akaza akakivuga ko iki kintu kondi bukanawe hari byo wavugwa ko hanyuma ukaza ukabibeshuza rero hari ibintu ushaka gutegura nka base hahandi naho umuntu ukavuga ati isi base koko umuntu wamuvugira rero nico gituma ndagushimiye wavuze ati je ku ruhande rw'iwanje nimba ibi ntari ivyo nerayogira gutya hari n'ibindi bintu bamuvugwa ko yuko akorana n'aba diaspora cyane abakorana gute aragaya ngo abahungu gasanga yitaha aba diaspora mbega none ku ruhande rwawo umukobwa gukunda umu diaspora ni kibazo je numva nera bamuhora ubusa umva utahejeje gucishura afse uko akunda n'ibyo numva ntabivuga ko birebire kandi muri ko muvuga ko bari ko bamuvuga ko ibintu bitanafise ishingiro wowe ushaka kubivuga uko kubera ufise mu diaspora none bakorana gute akazi hariho ikintu bashaka kuvuga ati umuntu abantu benshi bumvise umukobwa ari mu rukundo no mu diaspora atari projet ya mariage ko ntarayitwerekanera
bavuga ati nta kindi muzi gute barafise iyo projet ya mariage bon twebwe araza kuvyerekana nko muri entertainment ya rero umuntu kuri urwo ruhande rw'iwawe bega umuntu barinze bamwagiriza ku mu diaspora ubu utahuriye no nkaje wumva no tahuri kingene mana fashe umva no tahuri kino surukundi ikibazo no mu diaspora ikibazo ni iki ikibazo nuko abantu benshi bumvise diaspora bumva ati umukobwa nta kindi no kumusambanya vya kweli sinarinze okay kumbe hare barabamara ya rero urumva yuko ari amajambo agenda avugwa ukuna kuriya adafashe ahandi afashe ariko nizere yuko nizere yuko ku ruhande rw'iwawe hariho umuco ushobora kudashobora gutanga kuko ibintu ntaco bubizi koko kandi nta muntu aguma gusopamwe amajambo kandi ivyibanze wamaze kwivuga kandi bitokunda ko yansopa bitokunda ko yansopa umuntu musopamwe amajambo mu gihe hari ukuri yari afise muri ivyo bintu ugasanga arakuvuza bitaye mu program vraiment muri rusangi navuze nk'umukobwa si kuri newonera gusa no nimpanuro no kuri no kubura bose bari ko baraza muri kano kazi urumva muri rusange navuze ku bagabo navuze ku bagore nukuri umuntu wese akwiye kumenya uko yitwara cyangwa ati nimba ari base nimba ari mu kazi no kwifuza ko biba ko ivyo vuga mu kazi bitovugwa nk'ukuri kugira ashike kwihangiro yifuza gushikaho hanyuma nimba atari base bikaba ari ukuri n'amahitamo yiwe umuntu wese afise amahitamo yiwe okay arisereka nizere yuko message yamushikiriye ne haba pore wamuhaye haba ivyo muvuziko nizere yuko naba bafise ivyo bagenda bandika kuri abana bariya ari ivyo canka atari ivyo bagiye kwikebuka none abantu batwandika ko ngo twapfuye ivyo nivyo boreka kwandika nibisanzwe uretse umunsi navyo nkangasanga banditse ko rip numvise umusonga aha ndavuga ati karabaye none ndagiye urazi gufu kikora mbona ama message abantu none wewe mu kuzimu hariyo WhatsApp ko mbona uri ku murongo kandi tubona bavuze ko hapfuye umuntu yubaho kuvuga umuntu ati yapfuye ivyo nivyo batakwandika vuba niyo situgezemo rero neratekana ariko guma yidoga aranidoga rero yakubwe ni sawa none se hakiza azobona n'ibiruti ivyo nabado none kumenga uvuga we nko wakamiritse kweri iki wita ivyo bintu yuko ari bisanzwe none ikintu wumvuga kikagera cyo ari gike we mwamvuze nturimwo nje navuga ibihari oya je mvuga ibihari nk'umumenyesha makuru bakuvuze nanje nduhira wamvuze gute nduhira hanyuma kugira abantu baze batanga ukuri ugira ntavuga ukuri uba waraje kumpa ikiganira urazinuka abantu bavuze nabi reka yes Alice reka ariko tugushimire uyu munsi murabona ko cari ikiganiro kiryoshe gifobetse akozi bayagateke muraza kugira ico muvuze kuri Alice nawe nyene uyu munsi yatubaniye mubiki sinabahanuye je wakoze guys ndabe ngaha canke ndabe hariya aba niho hari abafana benshi aha niho hari abantu bakora amakosa mpanuraba guys nimureka bagira iki barashurashura aba canke baje barabimabimana ngaho karabaye barabamara okay nyegeza kure mu kazi tube mu kazi mugabo ku ruhande rw'akazi vraiment bikayo ni imari mari ngumu yo ni nzahabu aba ntavyo bakora kuri iyo kamera nayo yes bakunze agateka uyu munsi nicari ikiganiro iri comedy Alice reka tugushimire
Murakoze cyane. Reka tugushimire twizere yuko hamwe n'impanuro utanze wahanuye kivyeyi kandi harya umwana w'ubwenge yumvira hehe mu nduru. Yes. Bakunzi ba Gatech TV mwadukurikiranye turabashimiye mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kandi mwibuka no kugira subscribe kandi murano ko turugenze hasigaye gukora party. Okay? Muzontumire bashavure kandi ani muzontumira gusa mbeda sarara mvuga ivyo mvuga ngaha mumbaza ibintu ntanazi ariko gabana mugabo hamukuntumira ntimuzontumira tuzotumira n'abantu babimabimye bajya bajina ba Queen urabazi none ntitwari ari kubamenya mangwa ni muri bamwe none jina ntawuzi wewe jinera ndamuzi no sindamubona abaka aho umuzi gute guys oya ikiganiro cyaheze cameraman dore bagihagarika ikitarahe mugomba tume tuvuga ibintu bibi gusa mana we jine ndamuzi jina ndamuzi none kuva kwigira kuntu yatwaye inda bwaba baye ubusamazi abantu bose bafite indura bazi oya n'abatazifise dabazi afise impamvu yayitwaye n'amahitamo yiwe gutwara inda utarabubaka urugo n'amahitamo ya buri muntu ubasha nimba vyahise atavyiteguriye polisana hari umugihe umuntu ahura na kiriya kibazo sinavuga ngo ni ikibazo iyo wabitwaye wabiteguye canke ubikeneye biba ari umunezero ariko bibi mu gihe uwaguteje ico kibazo ukuntu avyishibashemo nimba ashobora kugutererana biraba ikibazo ariko nizere ko burya arazi impamvu arazi ko byagenze tukiraho kumenya impamvu nivyo kuko hariho n'abamwe mushimira ngo kuba atayikoroye ngo ayihishe ico naco numva no gushigikira amakosa menshi ntawe uzi ico umwana avamo nta nubwo twovuga bino bintu vy'umwana tuvuga abandi badafise inda kukurya n'umugisha nitwovuga ngo ntawe uzi ico twaba turiko tuvuga amajambo sinumva ko no kubaka kuvuga ku kintu kiri mu nda kwa Jina.